turinjiye mu mwaka wa yubile, turinjiye mu mwaka wa yubile y'amasezerano, turi mu mwaka wa 2024 tugiye twinjire mu mwaka wa 2025 turi mu masezerano. Dukomera amashimana cyane. Umwaka uza nk'uyu tuzoba duhimbaza yubile CRDFDD iri mu isezerano n'Imana. Hari mu mwaka wa 2001, hari mu mwaka wa 2001 imyaka 20 iranyuranye irarumanye tugiye twinjira mu mwaka wa 2025 turi mu isezerano. Twinjira mu mwaka wa 2025 yubile y'imyaka 2025 turi mu isezerano. Imana iradukunda. Narasubije amaso inyuma ndarabiye tuza tuva sanga hari kure. Abatazi kwibuka baba barahibagiye, abatazi kwibuka baca bahibagira. Babona aho tugeze ubu nyene ntibigira bamenye ivy'Imana yadukoreye. Uyu munsi urahambaye kuko umwaka uza wowo mugende mwe muramesura gahuzu. Muri nzero y'umwaka uza mwe muramesura gahuzu, mwe muraraba gahuzu keza, gahuzu ka yubile. Bene ivyubahiro rero mwese musanzwe munabizi, iyo tuje mu ikoraniro nk'iri tuba tuje gusubira kwemerera Imana ko turi munsi y'ibirenge vyayo kugira ngo dusubire kuyemerera ko itugaba ikatuganza. Turi mu isezerano, tugize ikoraniro nk'iri nta kindi kiba kituzanye gusubira kwiyemeza yuko turi mu isezerano, tukavuga tuti ubu turi munsi y'ibirenge vyawe Mana, tugabe utuganze ubu mwami w'i Burundi, ubu mwami w'abagumya banga. Kuvyiza vyose yakoze kuva twinjiye mu isezerano tuza turibuka ivyo vyiza kugira ngo ntituze turabona ngo hari hakabaye ngo duce twibagira ibikomeye twarenganye. Tuje muri ikoraniro kandi tuba tuje gushima. Imana yaratugwaniye urugamba rukomeye cyane, irugwanira twese abarundi. None ubu abarundi twaravuye mu gakengere. Icyo gihe twari mu gakengere, igihugu cy'u Burundi cyari kimeze nk'igihugu cy'ikivume. None ubu twaravuye mu gakengere, dukomera amashimana yacu cyane. Nico gituma mwene aka kanya tuguma twibuka. Ibuka icyo gihe aho umuntu asigaye avuga ati harabaye. Icyo gihe muri icyo kiringo twaricwa atacamira, tugaturatura atacamira. Muravye neza mu Burundi bwose nta murundi numwe atakozwe ko n'amagume yose yashikiye Burundi, nta numwe. Icyo gihe twari mu gasuzuguro, twari mu gakengegwe kubera abarundi bicana nk'ibikoko. Mbere twaratohoje neza nta urabona igikoko kigikindi. Iyo wumva intare yakunda akaboga, ariko nta ntare turabona iri kwirica iyindi, nta ntare iragiye iyindi. Mugabo aha mu Burundi umurundi yarishe uwundi ku buryo atamuryango n'umwe utakozwe ko n'ingorane Burundi bwaciyemo. Ibuka icyo gihe, iyo tugeze muri ibihe si byo kwanjanjwako, nimwibuke cyane cyane namwebwe nyene n'abanyengozi mudashobora kurima ku murango, mukarima mwijoro kubera bo hava babona bariko bararima bakabica. Mukarima ijoro indiratuma mukabona muti noye tuzofungura iki, mukarima ijoro. Twararima mwijoro kandi bikamera, tukabisoroma tukabirya. Muri ico gihe abarundi bari impunzi,
bamwe baturaturaga hagati mu gihugu bahungira irya nino, abandi bagahungira mu bindi bihugu. Hari muri ico gihe twari mu gasuzuguro muri iki gihugu cacu, twari mu gakengere. Imana aravuye iraturabagiza, iravuga iti aba bana banje ntegereza kubarokora. Imana yarumvise ako gasuzuguro twari mu ako gakengere, ubwo bwicanyi, ubwo guturatura. Imana yo nyene iravuga iti numvise amaborogo y'abarundi, ubu ngiye kubakiza. Nikimenyamenya ko ari Imana yabikoze. Imana yavuze iti mwese muri abarundi ntawanesheje uwundi, ja hamwe ubu nyene mutagure kubaka igihugu cyanyu. Dukomera amashi Imana yacu. Erega mu bindi bihugu hoho bavuga ngo baratsindanye, hakaba abatsinze abandi, uwatsinzwe bagatsindaho, bakirirwa barahigana, birirwa baratotezanya, kubera amwe avuga ngo naragutsinze, undi ngo naragutsinze. Imana irakunda Uburundi. Uburundi twabivuyemo ata murundi atsinze uwundi, twese turabarundi twese. Ahubwo Imana yaratwungiye ubumwe, duca twumva ko turabarundi, tutakiri muri bwa bwoko. Imana yaradutabaye, iraturonkera umugwi umwe abarundi bakoraniramwo, kugira ngo bashobore kurongora igihugu ishike kuri iyi ntambwe nziza dushitseko. Kandi iyi ni imwe mu nziza cyane, kuko turabona neza ko imbere ari heza. Imana yaduhaye umutima umwe, dukoranira muri umugambwe CNDD-FDD, uratuje imbere mu karangamutima kayo. None uno munsi abarundi dushitse kuri iyi saha atabidodomba. Tuzoronka umwanya wo kuma tuza turashinga intahe ejo. Maze iminsi ndiko nazunguruka igihugu cose, ku isi yose. Igihugu cy'Uburundi carasaza kitagira ingorane. Ku isi yose nimwibaze ahantu mu Burundi ingorane bakubwira ko bafise gusa n'igitoro gusa. Vuga ikindi. Ku isi nimumbwire, nimurabe ibyo bihugu byose bitunze, uza wumva ngo turara mu ibarabara, aho bagaca batangura kugumuka kubera barara mu ibarabara. Twebwe mu Burundi dusaba n'ico tutigirira. Ngira ngo dushitse muri ico gihe ca Musa, bamusaba inyama bari mu bugaragwa. Ndararavye ibihugu byose, genda murabe birara bihagaze. Twebwe mu Burundi nasanze nico gihugu ca mbere kitagira ingorane imwe gusa. Nayo nyene muraraba neza ko atari kigeragezwa. Umukozi w'Imana abidusiguriye neza ngo harimwo ngo abantu biteramwo muri bene Israeli, ngo hanyuma Meru arabafata baca batagwa kurira ngo turakumbuye za nyama. Mbega umuntu yari mu buja, izo nyama yazirira hehe? Umuntu yari yibereye mu buja, yirirwa arafyatura amatafari. Erega nuko mutaragenda ngo murabe mu Misiri ivyo bintu bubaka. Nimwiyumvire itoni indwi zibuye waridugana gute ku metero 80 hejuru. Buryo ujya munara ntushikane metero 80 ga. Camwiyumvira itoni indwi zibuye rimwe kuri duzu karishikana hariya hejuru ku metero 80. Aho haraho kuririra inyama gantuzewe wahavuye. Imana ishawugerageza abantu, ibaronderera ikintu nyene bataja kwisoromera. Baciye barondera inyama bari mu bugaragwa, bazi ko batorora, bazi ko bari ku rugendo rugenda mu gihugu c'isezerano. Natwe Barundi turazi ko turi mu rugendo tugenda mu gihugu gitembamwe amata n'ubuki. Twarahashitse, ubu turiko turavyubaka kandi tuzobishikako. Imana yaduhaye umutima umwe kugira dushike kuri iyi ntambwe. Nuko twari turi mu cari kimwe dufatana urugendo, twese tubumwe mu mugambwe CNDD-FDD. Iyo hataba uko kwitunganya muri uwo mugambwe, nimugire ngo tuba turashika. Nikimenyamenya genda muperereze
umugambwe CNDD-FDD nta numwe aremeza ko ari we yawushizeho. Twese nta numwe azobesha ngo nije nawushizeho. Twese twahuye turi kumwe tuja inama imwe dusangiye umutima, twese tuba tuti Uburundi butegerezwa gukira. Imana niyo yawushizeho, iratumira urya nuno munsi raba turi ngaha. Birahimbaye cyane kubona uno munsi ibiswi vy'inkona vyavutse bitarabona ivyo. Uno munsi nabo bariko barigina iyo ntsinzi dushitseko. Mu ingene bijya biswi vy'inkona vyigina muca mubona aho Burundi bugeze, kuko muri ico gihe ntiwashobora kubona ibiswi vy'inkona biriko biratambatamba, ntivyakunda. Imana yaratwibutse turabagiza, turatangura turaronka agahengwe, turaronka amahoro, turatangura kubaka igihugu cyacu. Ubahuca hose urabona ko abantu bariko barubaka. Ibimenyetso vyerekana ko turi kumwe n'Imana ni vyinshi, no bishingira intaye ngira ngo yomara umwaka ariko aravuga. Ariko ko twese twamaze gufata ingingo ku munsi wa kane wose ari umunsi twese twishikana ku Mana tugasenga twisonzesha, kazoba karyo ko tuzomara umwaka tuza tuributsanya twerekana ibimenyetso vyerekana ko turi kumwe n'Imana kugira ntagire ubuzosubira gucika intege. Ariko hari ibimenyetso bikuru umuntu atokwirengagiza. Mu Burundi abarundi bose bari mu migambwe itandukanye, mu mico itandukanye, mu mashirahamwe atandukanye, bose no munsi babona kumwe Uburundi. Bose uno munsi barazi ko bari mu murima w'Imana. Nico gituma mubona twese dufise umutima umwe turi kumwe. Ivyo ni ibimenyetso bitabesha. Twimirije amatora ubunyene mu mezi makeya. Kare vyanyuko, kare wasanga turiko turaryana, none ubu twese tubona imbere heza hu Burundi. Ntidusamara. Uno munsi dushitse ku gihe Imana isigaye itwiyereka imbona nkubone. Hariho ibitangaza abantu batigera babona. Mubibona gusa haranditse no mw'ijambo ry'Imana ngo hariho abazogira amaso yo kubona ntibabone, bakagira amatwi yo kumva ntibumve. Hariho ibimenyetso vyerekana neza ko Imana turi kumwe. Iyo dukoranye iminsi yose muze murabe Imana yamitwiyereka mu rugori ruri mu zuba. Ivyo mwamubibona iminsi yose. N'ubu igikorane duheruka kugira kuri ETS naho nyene urugori rwariyerekanye mu zuba kugira Imana ivuga iti ndi kumwe namwe. Imana iravuga iti ndi kumwe namwe, ntimugire ubwoba, ndi kumwe namwe. Imana iratwiyereka imbona nkubone. Muribuka turi mu gihe cy'imyamamazo mu 2020, Imana yaravuze iti nzobaherekeza gushika ku mpera. Nta munsi n'umwe twagize meeting tutigeze tubona Imana ivuga iti ndi kumwe namwe mu rugori kuzuba gushika ku munsi wa nyuma. Ico kimenyetso ntigikwiye. Imana itwiyereka ko turi kumwe. Yamuri kuri abitwereka, ntagire umuntu rero n'umwe azocika inkokora. Kandi muribuka ko na bene Isirayeli naho bacika inkokora, Imana ku murango yagendana nabo mu nkingi y'igicu, nijoro naho mu nkingi y'umuriro. Bayibona imbona nkubone muga nticabujije yuko uzabumva bacitse inkokora nk'uko umenga ntibari kumwe n'Imana. Murazi ko hateye n'igihe barabivuga ngo ubwo Imana turi kumwe. Bayigejeje inshuro 10 zose bari muri urwo rugendo. Natwe rero murabe neza itumere nka bene Isirayeli. Twebwe abarundi murazi ko twari twaratakaye turibagira Imana. None turahimbawe ku munsi abarundi bose bamaze kugaruka ku Mana bakitonera ibwirizwa shingiro, aho bemeza ko Imana ari ifise ikibazo ca mbere muri iki gihugu cy'u Burundi, yuko abarundi bose bagabwa n'Imana mushobora byose. Na jewe ndi ntumwa yayo. Jewe sije ndi umwami w'u Burundi, sije ngabo Burundi. Uburundi n'ubw'Imana. Jewe
ndi umutumwa wayo, ndicariho. Imana niyo ifise ikibazo ca mbere muri iki gihugu. Uno munsi Imana yaraduhaye imvura, muribuka inzara twaba tubona uko bwije. None uno munsi turarima tukimbura, ibitungwa vyacu birarondoka. Uno munsi abarundi bahana inka, bahana impene, bahana ibitungwa. Ugiye kumuramutsa gutekerera inkoko, gutekerera imfungurwa. Ibi vyose ni ikimenyetso yuko Imana yamaze kuza mu gihugu c'u Burundi. Uno munsi kwa ruririmbo ndashonje. Uno munsi aho nca hose mbaza nti umunwa warose ngwego. Mbajije ngo umupfuko nawo ngo twebwe duha kayeri gusa ngo ivy'amahera ntutubwiye. Ngo duhe gusa gwibeye ntutubarire. Ivyo birerekana ko umupfuko hari akantu. Imana irakora. Imana irakora. Uno munsi nta mutumba n'umwe utarika akantu gahinda kanyigitoro. Nta mutumba n'umwe muri Burundi twaramaze kubitohoza. Enda murabe namwe bwiwanyu hataha imoto. Hahora amataxi vero, ubu hari amataxi moto. Ibi byose ni ivy'Imana iriko irakora. Nimwiyumvire mu myaka 5 iza naho. Imana irakora. Nico gituma ta Murundi n'umwe akwiye gucika inkokora. Mu rugendo iminsi yose hama hari ibicantege n'ibicitaza kukugiye heza. Aha muri ngaha mwese. Hari n'umwe adashaka kuja mwijuru. Udashaka kuja mwijuru ni ndashira ukuboko hejuru. Hari n'umwe adashaka kuja mwijuru. Hari n'umwe adashaka kuja mwijuru. Muri mwese ndashaka gupfa. Nindashaka gupfa. Nta n'umwe none ndaraja mwijuru adapfuye. Kiretse Henoki. Henoki Imana aramujanye. None mwese murakunda Imana nka Henoki kuburyo Imana uzikabajana mudapfuye. Muga mwese muratinya gupfa kandi mushaka ijuru. Nta n'umwe azongera mwijuru adaciye muri ayo magume yo gupfa. Naganda babimenyesha. Ntimuzoshika kugira witema batanubuki mutarushe. Mutegerezwa kubona ibicantege kuko kushika mwijuru n'irembo ripfunganye. Abaricamwe nibo bakeba. Utegerezwa rero kumva yuko wizeye Imana ukavuga uti hajya naho hari umuriro ndawucamo kandi ndarengana. Imana aravyanditse. Ntimucike inkokora rero. Ico ndabwira gusa ndabwira umuti ntimwibagira aho Imana yadukuye. Ntimwibagira aho Imana yadukuye. Mwame mwibuka. Mwame mwibuka. Mubonye ingorane musubiza inyuma amaso. Nagira ndabashingira intahe rero ntoyi ikomeza gusenga ivukana n'isezerano twasezeranye. Komeza gusenga nawe yavutse ico gihe ivukana na rya sezerano. Birahimbaye cyane twari kumwe none n'ubu dutanguye iyo yubile y'imyaka 25 turi kumwe. Mu 2017 niho twasubira kuvyura isezerano. Hacavuka korari rishura twari kumwe. Nari mu banyamabanga mukuru umugambwe CNDD-FDD. Nabo nyene twaravukanye. Turi minsi mikuru twese. Ico ituma rero ndababwira abo bakiri bato abatabibonye abo twari kumwe nabo tutari kumwe mumenye yuko twebwe Imana yadutoye kugira ngo duserukire abarundi kugira abarundi bazebegeranire mu cari kimwe. Aho hambere hahise nk'ubu nta migambwe yari kuza ngaha yavuga ngo ni vya CNDD-FDD na cane cane hageze ibiza amatora bacavuga ngo twatugiye kwiha amajwi. Ariko rabo abanyamigambwe ntibarabira bose bavuga ati tugiye guteramira imbere y'Imana. Ni ikimenyetso gikomeye cyane kubera tugira umutima umwe imbere y'Imana. Ntimwibagire rero. Ntimwibagire aho Imana yadukuye. Kandi no mu ijambo ry'Imana biranditse ngo nimwamara kurya mugahimba mukubaka amazu meza. Ntimuze mwibagire aho Imana yanyu yabakuye muri bwa bugaragwa.
hamwe bakura mu buja bwa Misiri ikabacisha mu bugaragwa buri mutumina burimo inzoka zijyana ariko ikabarokora. Handitse ngo mwarambaye ibirato ntivyabahererako, impuzu ntizabahererako, mu bugaragwa mwarariye ibyo mutari bwarye, natwe twaragwaye kwashi turabura ivyo turya. Batwita abazungu, babitaga abazungu ba Nyangoma. Mugabo ni murabo no musi twambaye amakostime, ico gihinda zari ziri ngaha mu mpuzu. Nibo barabagenzi bacu. Zada zaragiye ziri hehe? Zaragiye. Muze muribuka Imana yadukuye.